Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho merereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ni inkuru ikomeye cyane tujyaho tubashitse ko muri aya makuru akomeye cyane. Reka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu werereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza mwerereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu werenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu makumi nagiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Abatwumviriza mwerereye Igitega, abatwumviriza muri Muramvya, abatwumviriza muri mu Kirundo, namwe mwese mwerereye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye kaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Reka nsubire ndagukangurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba turabikora akaniko karyo ndagusaba muri kebuse iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazo jyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero ingingo nkuru tuzazifatira ku makuru akomeye cyane ayishije kudushikira ni inkuru nziza cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya avanywe mu cuma amahoro. Ni inkuru rero inezereje na cyane ku baryango b'umukuru w'igihugu n'abakunzi biwe n'abene igihugu muri rusange na cyane yuko gushika ubu inkuru nziza ihejeje gushika mu gihugu c'u Burundi. Gusa ndabibutse yuko ibintu bitanameze neza na cyane yuko ibihangange bitandukanye nga mu gihugu c'u Burundi agashavu kariko karaniga na cyane ko biboneka yuko aka kanya hari umudogiteri akomeye cyane wo muri Arabia Saudite nyuma yuko umvikanye amakuru akomeye cyane. Dubai rero umudogiteri niho aciye afatanwa urushinge rurimwo ishano. Kubw'amasoko yacu rero muri ico gihugu bashikiriza amajambo akomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu rero bo bahejeje gutangura iperereza ku bijanye n'uwo yoba yikitse mu kiza cyuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye acungerewe n'abaturutse nga mu gihugu c'u Burundi. Uwo rero uwo mudogiteri gushika ubu akaba ataramenyekana amakuru yiwe ku bijanye n'uwo yari yamutumye guha umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ishano, na cyane ko bivurwa yuko urwo rushinge rwo rurimwo ishano ryari ribuce rihitana umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kugira ngo ivyo vyose bize kuvurwa yuko yoba yaguye muri ico cuma. Na makuru rero duhejeje kuronka nyuma yuko Kere Nkurunziza nawe nyene ajeje kuturungikira amakuru akomeye cyane nyuma yuko twari twamurondeye ku murongo wa telefone ngendanwa, ariko gushika ubu yaje kudutora ari amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ku buryo bw'idonido. Nayo mutambukanye umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba nawe nyene kuri ubu ngubu aranezerewe na cyane bivanye n'ibisubizo vyavuye muri abo badogiteri. Gushika ubu rero igejeje kuba intambamyi muri ivyo bitaro nuko harimwo abagambanyi na cyane ko bikekwa ko umwanya ku mwanya umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atagikozwe umwanya ku mwanya atamuntu wo kwizerwa. Murashobora kumviriza yuko ishano ryo bari hejeje kugwa. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kubw'amasoko yacu mubegereye amagara yiwe bashikiriza yuko yoba yarahawe ishano n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika. Gushika ubu rero bo nyene bakaba batagaragaza ivyemezo vyemeza ayo makuru. Ivyo vyose rero ikabikekwa yuko akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya agashavu kariko karaniga. Bakaba bariko bararondera uburyo bwose kugira ngo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akurwe na cyane ko bo bahejeje kugerageza inzira zose kugira ngo barabe yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yopfira mu makungu. N'amasoko yacu rero ajeje kuturondikira amakuru akomeye cyane abavurwa kuri ibihangange. Nayo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika kuri ubu ndakarwi kiwe harimo General Prime Niyongabo na makuru mabi cyane abashikiye aka kanya. Bikaba bivurwa yuko kuri izi saa zeze zigira zibiri ariho iryo tangazo risotse mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gushika ubu rero ni tangazo ryari rirungitswe n'umutambukanyi umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayubaha. Gushika ubu rero akaba yejeje gushitsa ko amajambo akomeye cyane tugira ngo tuze kugaruka ku buryo bw'idonido. Gusa ubu hari ayandi makuru ajeje kudushikira tugira ngo tubashitse ko mu bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutegura gutembagaza umukuru w'igihugu no gutegura gukura ko ubutegetsi bwa Gitega. Ikavurwa yuko rero leta ya Gitega kuri ubu ngubu yoba igira isamburwe na cyane kuko bishigirizwa n'akarwi ka General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazeranda kugarika. Bari bizeye neza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arashobora guca apfira mu cuma, ariko aka kanya asohotse
yarokotse amahoro. Nyuma rero y'amasengesho nanone yari yatambukijwe nyuma y'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba yari yabisavye abenegihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko twabibashikirije mu zindi nkuru zacu. Gushika ubu rero hari ibintu bikomeye cyane duhejeje kuronka tugira ngo tugaruke ko muri aya makuru. Nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyonda gusaba muri musi video wanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona arakazo jyana nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira na makuru ateye ubwoba ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ninde rero yoba yarungitse uwo muhinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu kandi nyene adaturuka nga mu gihugu cacu Burundi, bikavurwa yuko ari umudogiteri yahora akora muri ivyo bitaro bigwariyemwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ni ibintu rero bikomeye cyane kuri ngo birimwo ububeshi na cyane nkuko biriko birakwiragizwa irya nino, ariko tugira ngo tubashitse ko amakuru yo kwizerwa ahari kandi adushikiye aka kanya. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba nyuma yuko aravye yuko amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amerewe neza, aciye afata ingingo ikomeye cyane kuri aka karwi kishinze kugandagura umukuru w'igihugu, ari nayo tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka ndabasabe dutangurire ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi, ayo nandi avurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, avurwa mu bisata bitandukanye, isata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Turaza kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido, turaza kubashikiriza amajambo akomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyuma yo kumviriza inkuru y'umunezero. Turaza kubashitsa ko amajambo akomeye cyane. Gushika ubu reka dutangurire ku ijambo rya Emmanuel Sinzohagera ni rizima cyane nyuma yuko kuri ubu mu gihugu c'u Burundi ariko haribonekezamwo inkozi z'ikibi na cyane mu bisata bitandukanye ivya politiki, umutekano n'agateka kazina muntu, hakabonekamwo ibihanganje biriko birakora ibara. Murazi yuko harimwo abantu bariko barabura amatongo, abenegihugu bariko barabura amatongo bivanye nuko ibihanganje biriko birashaka ayo matongo yabo. Bikavurwa yuko gushika ubu uwica akanakiza ashirwa mu majwi gushika mu bene gihugu ari umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika n'abandi bategetsi bari mu mugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Bikavurwa yuko kuri ubu umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce yoba agira amerere nkabunyonde. Reka rero dutangure kuri iri jambo rya Emmanuel Sinzohagera ni rizima cyane. Birababaje kubona ingene abakozi ba leta baryagagura canke bagasuzugura umunyagihugu abituye mu biro. Iyaba rero bomenya yuko umunyagihugu ari we yabahaye akazi, iyaba bo kwibutse nanone ko ari we abahemba, ho hindutse vyinshi mu gihugu c'u Burundi. Hano rero Emmanuel Sinzohagera arashimika ku ijambo kubaha ubuzima mu gihugu c'u Burundi. Ibaze rero ingene vyomera abakozi b'iperereza batanguye kubaha ubuzima bw'umuntu, ibaze hamwe abapolisi bose batangura kubaha umunyagihugu wese, ibaze hamwe abacamanza bose bo kwitwararika ubuzima bw'umunyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi, ibaze hamwe abashinga amateka bose bo kwitwararika ubuzima bwabo baserukira, ibaze hamwe umushikiranganje wese yoba yubaha umunyagihugu nga mu gihugu c'u Burundi akama yitwararitse ineza yabo ajejwe. Ubu rero Uburundi bwohinduka parasido biramutse bikozwe gutyo. Nyuma yuko gushika ubu abashikiriza Emmanuel bishikirizwa na Emmanuel Sinzohagera bamutubwirire nanone bamutubwirire ko hariho umunyagihugu aserukira nanone yitwa Venant Niyonkuru ariko arafata minenerwe n'ubushikiranganje bushika bugira bune. Martin Niteretse, Emeridus Bushimike, Audience Niyonzima na Domine Banyankibona mumubwire ko ubuzima bwa Venant bugeze ahabi, maze rero amushikirize kandi amushire imbere atabarwe nyuma yuko ibintu bihejeje kumukomerera ko. Ni nyuma yuko hari n'ayandi makuru akomeye cyane yeje kudushikira tugira tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Gushika ubu rero hari umuntu ahejeje kubura mu gihugu c'u Burundi. Ibi rero vyama biboneka mu gihugu c'u Burundi hariko haratwarwa abantu bakaburwa irengero nyuma yuko biri guca vyumvikana yuko bariko baraborezwa igufwa. Namakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira. Murazi yuko mu butungane bw'u Burundi harimo igipfungu cishi cyane na cyane mu banywanyi b'umugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, bikavurwa yuko hariko harakorwa ibikorwa bitandukanye. Gushika ubu rero Nduwimana Egide yoba ari he? Nduwimana Egide n'umwigisha kuri Rusizi Kominare Mutana, yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cenda na mirongo indwi n'umunani ku mutumba nanone wa Mugano komine Matana mu ntara ya Bururi. We aba Imatana nanone kubw'amasoko yacu kumvo z'akazi, ariko nanone urugo rwiwe ruri muri Rumonge. Namakuru akomeye cyane rero aje kudushikira ku nkuru y'umubabaro tugira ngo tubandanye tubashitsa ko mu nyuma turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane aje kudushikira avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye biriko birabanga mu gihugu cacu Burundi.
nakamaramaza. Egide Nduwimana ni umwigisha kuri lycée communale Mutana, yavutse mu 1978 ku mutumba wa Mugano, komine Mutana mu ntara ya Bururi. We n'abana biwe bivurwa yuko we aba imutana kumvo z'akazi, ariko urugo rwiwe ruri muri Rumonge. Egide Nduwimana arubatse, ni umuvyeyi w'abana batatu. Mu bijanye na politike, Egide Nduwimana ni umunywanyi wa CNDD-FDD. Abiwe bavuga ko Egide Nduwimana yaburiwe irengero nyuma yuko hari kuva ku wa kabiri uheze ku igenekerezo rya 28 Munyonyo umwaka wa 2023. Uwo munsi rero yari asanzwe arangurira nanone imirimo yiwe ya misi yose kuri lycée communale Mutana. Niho haza abakozi b'iperereza baca baramujana, ariko bamukura ku kazi kiwe nanone mu gitondo. Abiwe bavuga ko umuyobozi w'iryo shuri yemeza ko umwigisha Egide Nduwimana yatwawe n'abakozi b'iperereza kumva z'amatohoza. Abaryango bibi bafise amakuru ko Egide ashobora kuba yarazize ubutumwa yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye avuga yuko umutekano wiwe udafise kandi utamerewe neza. Amakuru rero uko babandanya babishikiriza bavuga yuko yari yamwandikiye kwirya nimero umukuru w'igihugu atanga. Amakuru rero ya nyuma abaryango biwe bafise nuko umunsi bamufata Egide Nduwimana yaraye muri komisari ya Bururi, ariko gushika ubu ntibamenye iyo yaciye ajanwa. Abaryango rero baramurondeye mu busho butandukanye nga mu gihugu cacu Burundi barabura. Uwo menya rero ivyamushikiye n'ivyashikiye uwo mwigisha Egide Nduwimana yotwandikira muri ndondeza ku WhatsApp 346565195. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira. Reka tuyabandanize ku makuru avurwa nga mu gihugu cacu Burundi mu bisata bitandukanye, na cyane igisata ca politike. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru adushike akakanya avuga ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Twababwiye mu funyo amakuru avurwa yuko akakanya umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akuwe mu cuma amahoro. Gushika ubu rero Imana rero yoba ari nkuru, na cyane yuko ibigaragarije ku bakunzi b'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubwo isazi igitondo ariho yashikanwa mu cuma. Gushika ubu rero akaba bandanije avamwo amahoro. Amakuru rero dufise nyuma yuko ivyo vyose bibaye, hari umudogiteri afatanywe urushinge yerekeza aho umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwariye. Amakuru rero akomeye cyane tubandanije turonka bivurwa yuko gushika ubu hoba hari akarwi ko muri ico gihugu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arimwo ko bakahawe dosiye yo kugira ngo bagandagure umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bikavurwa yuko rero ako karwi ko bakariko karabandanya kugira ngo amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amererwe nabi, bikamunyuma zuko umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Ndayuba yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kugira ngo abahora bacungerera umutekano w'umukuru w'igihugu bo muri ico gihugu kugira ngo bahindurwe. Nyuma yuko iryo jambo rikomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba yarishikirije, umwe nanone mu ntwazangabo muri ico gihugu yajeje guca afata ingingo ikomeye cyane turibuze kubashikiriza muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Ndabibutse yuko iyi operation yakozwe nyuma yuko hari hategerejwe abadogiteri bakomakomeye bavaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikavurwa yuko baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo gushira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu cuma. Ndabibutse yuko rero iki cuma ata muntu numwe aza akivamwo ngo agaruke ngaha kwisi y'abazima. Amakuru rero anezereje nuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akakanya akuwemwo, bikaba bishikirizwa n'umwe mu begereye iyo dosiye n'abegereye amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye vya hafi. Amasoko yacu rero aremeza yuko abaryango b'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu nabo bari bahejeje kuhashika nyuma yuko abahungu biwe bagira babiri mwigeme wiwe nawe yashitse ku igendekerezo ry'ejo haheze, nyuma yuko twabashikirije amakuru yuko baba bahagurutse ku kibuga c'indege bagiriye urugendo muri Dubai. Na makuru rero tubandanya tubashikiriza kuri imbonesha kure yacu nayo yanyu ya Burundi News TV, mu nyuma zuko akakanya Imana yoba ihejeje gukora ibitangaza n'ibintu bitangaje mu gihugu c'u Burundi, nyuma yuko ari hitezwe yuko umwanya ku mwanya murashobora kumviriza urupfu rw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Bidakuye yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atarasubira kumera neza, na cyane yuko yawe ishano riteye ubwoba nyuma yuko iryo shano ryo bari ryaravuye muri
Ghana. N'amasoko yacu rero avyemeza ari navyo tugira ngo tuze kugaruka ko mu yandi makuru yacu aza bikaba mu nyuma z'uko igihangange General Prime Niyongabo coco nyene yejeje gufata ingingo ikomeye cyane mu butegetsi bwa Gitega, na cyane ko bashizeho ingingo ikomeye cyane yo gusubira kurungika impapuro zitariko umukono mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Ivyo rero bigakorwa na bamwe mu banywanyi umugambi uri kutegetsi wa CNDD-FDD gushika ubu batarashima yuko ibi bihangange vyo kumvikana muri aka karwi, na cyane yuko bishikirizwa yuko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambi uri kutegetsi wa CNDD-FDD bivurwa yuko wenyene yari yizeye yuko yotegerezwa gusubirira umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza mu gihe hoba habaye kudeta. Reverien Ndikuriyo rero nawe nyene yoba yahejeje gutangura za ngendo ziwe z'urutavana ko kugira ngo abwire abene igihugu ibiriko birabanga mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ataco barashima gushikiriza, na cyane yuko amasoko yacu abitomora, bikavurwa yuko kandi hakiyezwa imvo ziriko ziratuma umugambi uri kutegetsi wa CNDD-FDD ariwe ariko urashima ibijanye no gutangaza ivyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye biriko biramushikira. Ibi vyose rero bikaba mu nyuma z'uko abo mu biro vy'umukuru w'igihugu na bamwe bo muri leta ya Gitega bahejeje gushima kuguma mu gacerere. Ariko Burundi News TV kubw'amasoko yacu turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma z'uko hari ibiziga bigira bitatu aka kanya bishikanywe ngaha ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, bigashikirizwa igisoda c'u Burundi na cyane ko biboneka yuko ivyo biziga vyari vyanonekaye, na cyane nk'uko bitoraguwe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri babasirikare b'abana b'u Burundi bari barungitswe kumwumvikana umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we na mugenzi wiwe Felix Tshisekedi. N'amasoko yacu rero ajeje kudushikiriza amakuru akomeye cyane tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido, bikaba mu nyuma z'uko ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ari ibintu bitangaje kandi bihejeje gutera ubwoba abene igihugu. Ayo makuru yose rero turabandanya tuyegeranya kugira ngo tuze kuyagaruka ko muri iri donido. Gushika ubu rero hari amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu avuga yuko bagiye gutangazwa ikintu gikomeye cyane gushika ubu coba kitaramenyekana. Gushika ubu rero hariko haribazwa imvo y'ibi vyose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, hakibazwa ibijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, hanakibazwa umunsi umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoganutse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Biravurwa yuko rero mu gihe ibi bihangange yobaje Rivendera ko buce bataziranda kugarika we na General Prime Niyongabo bazoca batabwa mu mvuto bagasubirizwa. General Prime Niyongabo agasubirizwa Kere Nkurunziza nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Rivendera ko buce bataziranda kugarika gushika ubu hataramenyekana uzo musubirira mu gihe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagarutse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa ndabibutse yuko inama z'urutavana ko ziriko zirakorwa n'ibihangange zikitabirwamwo n'umushikiranganje wa mbere Rivendera ko buce ndakugarika uko amasoko yacu avyemeza. Bikemezwa rero na bamwe mu ntwazangabo mu gisirikare c'u Burundi gushika ubu atashimye yuko dushikiriza amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe, bikavurwa yuko ari n'abasirikare bo batanguye gukubagurwa gushika bapfuye. Amakuru akomeye cyane rero ku muntu wese adashigikiye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, hari akarwi k'abajenerali bagira batatu kurongo bariko baraheza gukora amatoza. Bikavurwa yuko n'udashigikiye akarwi ka General Prime Niyongabo we n'umushikiranganje wa mbere Rivendera ko buca gushika ubu ariko arakubagurwa gushika yitavye umuremye. N'amakuru rero ubwo amasoko yacu turiko turagira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko biramo mu gihugu c'u Burundi. Gusa birababaje cyane ivyo twaraye tubonye muri iri joro ryaceye. Nanone hari amasoko yacu ahejeje kuturungikira amakuru tugira ngo tuze kugaruka ko muri ibi biganiro vyacu dutambutsa kuri Burundi News TV. Kuri ubu rero ndabaye ikaze mu yandi makuru yacu aza mu nyuma z'uko turi buze kubashikiriza ijambo rya mbere umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashikirije nyuma yuko aganutse avuye mu isi y'abapfu, nyuma yuko ashikirijwe idosiye ivuga yuko Rivendera ko buca bataziranda kugarika nawe nyene yibonekeje mu karwi gakomeye cyane ko kumutembagaza amajambo akomeye cyane umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aciye ashikiriza na amajambo ateye ubwoba turi buze kugaruka ko mu yandi makuru yacu azare. Kandi akengurukije cyane rero nshuti munywanyi twabanye muri aya makuru yacu yari inkuru inezereje twagira ngo tubashitse ko mu buryo bw'idonido, turaza kugaruka tubashikiriza na yandi makuru akomeye cyane abavurwa nga mu gihugu cacu Burundi irya nino mu karere k'ibiyaga
binini n'ayandi avurwa mu bisata bitandukanye. Ndabaye kaze rero mu yandi makuru yacu azanda gukangurikira cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ko batarabikora akaniko karyohera gusoma muri munsi y'video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimujije kure ibiganiro vyacu nakagaruka ndabibutse yuko iyi ari ijisho ry'umwere gihugu adafise akaryo ko kwivugira gushika ubu rero ubuze kuturungikira ubutumwa bwerekeye na dosiye ziriko ziraba aho muherereye kugira ngo tubatabarize n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi bivanye naho muherereye mwumviriza aya makuru yacu. Iyi ni Burundi News TV.